ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru atandukanye biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, gusa cane tukaza kugaruka ku rugendo umukuru w'igihugu Nyiricyo Evariste Ndayishimiye arimwo mu gihugu c'Ubushinwa aho yitavye inama ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika ndetse n'igihugu c'Ubushinwa. Ikaba ari inama barabira hamwe ibintu vyinshi bitandukanye harimwo ihindagurika ry'ikirere, ingene boteza imbere amahinguriro ndetse n'ingene boteza imbere igisata c'ubudandaji n'ibindi vyinshi bitandukanye. Gusa muri ano makuru dushimye kuza kugaruka cane ku cegeranyo twabateguriye c'imodoka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha muri ico gihugu c'Ubushinwa muri urwo rugendo ndetse n'inama yitavye. Aho uri hose ndagoye kaze muri ano makuru, ubu dukurikirana uherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko ndetse n'uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye vyose bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ibihugu biri ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, Asia, Amerika, Australia, Buraya ndetse n'ahandi hatandukanye mw'isi. Ni mugihe rero mu minsi mike iheze aribwo umukuru w'igihugu Nyiricyo Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bafashe urugendo rw'indege berekeza mu gihugu c'Ubushinwa, aho bitavye ubutumire bw'umukuru w'ico gihugu Xi Jinping mu nama ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika ndetse n'igihugu c'Ubushinwa. Iyi ikaba ari inama yatanguye ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 4 Nyakanga uyu mwaka w'2024, bikaba bitegekanijwe ko izorangira ku munsi w'ejo uza igenekerezo ya 6 Nyakanga uyu mwaka w'2024. Ni inama kandi yitabwe n'abandi banyecubahiro benshi batandukanye harimwo perezida w'igihugu ca Kenya William Samuel Ruto ndetse n'abandi baperezida b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko n'abandi benshi bo ku mugabane wa Afrika harimo nka perezida w'igihugu ca Afrika y'Epfo n'abandi banyecubahiro batandukanye. Nkuko bisanzwe rero abakuru b'ibihugu iyo bagendeye ibindi bihugu barahabwa ibintu vyinshi bitandukanye baza kwifashisha bari muri ico gihugu, harimwo amahoteli arimwo ivyumba bararamwo ndetse n'imodoka zibunguruza mu gihe cyose bazomara muri ico gihugu. Muri vyinshi rero abaperezida bahabwa muri kano kanya dushimye kugaruka ku modoka y'igitangaza, imodoka idasanzwe Nyiricyo Evariste Ndayishimiye arimwo aragenderamwo mu gihe ari muri iki gihugu c'Ubushinwa muri ibikorwa vy'iyi nama, ndetse kandi bikanavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguye kugendera bimwe mu bikorwa biri mu gihugu c'Ubushinwa harimo nk'amahinguriro akora ibintu vyinshi bitandukanye nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Gusa cane tukaba turaza kugaruka kuri iyi modoka perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha mu kwiyunguruza mu gihe ari muri ico gihugu. Yoba igiciro cayo muraza kumviriza ingene harimwo amamiliyardi menshi y'amarundi mu mafaranga y'amarundi, ndetse kandi kaba ari imodoka itopfa kwigonderwa n'ubonetse uwo ari we wese. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko rero kugira ngo turucikanwe n'amakuru dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu, usangize kandi bagenza aho no makuru aho bari hose kugira ngo nabo bataba mu bacikanwa n'iyi nkuru tugiye kubashikiriza. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Muri iyi minsi perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu c'Ubushinwa, aho yitavye inama ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika ndetse n'igihugu c'Ubushinwa mu kurabira hamwe vyinshi bitandukanye. Nkuko nari mejeje kubabwira tukaba tugiye kubageza ko ivyinshi vyihariye ku modoka iriko irunguruza perezida Evariste Ndayishimiye mu rugendo arimwe muri ico gihugu c'Ubushinwa. Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu c'Ubushinwa arimwo kugendera mu modoka yitwa Hongqi R5. Iyi ikaba ari imodoka izwi cane ikoreshwa mu kunguruza abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bakomeye cane mw'isi igihe bashitse mu gihugu c'Ubushinwa bagiye mu bikorwa bitandukanye. Ikaba kandi ari imodoka ikunzwe gukoreshwa mu bikorwa vya diplomasi gusa. Iyi Hongqi
L5 ni imodoka idasanzwe ikorwa n'ikompanyi yo muri ico gihugu c'Ubushinwa yitwa Hongqi, kandi ikaba ikoreshwa n'abayobozi bakuru mu bikorwa vya leta nk'uko nari mpejeje kubibagezako. Iyi kandi ikaza ari imodoka yihagazeko cane mu giciro nk'uko tuza kubigarukako, kuko vyogorana cane kubona bamwe mu banyafurika bayigondera. Ni mu gihe kandi na bamwe mu barwizatunga bo kw'isi bitavuga ko batunze imodoka ihagaze agaciro kayo. Muti rero bimwe biyigize bigira imodoka y'igitangaza, ndetse n'uwigendeyemwo akitwa igitangaza, vyoba ari ibihe? Ni imodoka ipima toni 3 ndetse n'ibiro 150. Ni ukuvuga yuko ari imodoka yegereye cane isi. Ikaba ifise uburebure kuva imbere uja inyuma, ikaba ifise uburebure bwa metero 5 kurengako gato. Ikaba ari imodoka ishobora kandi kugenda ibirometero 200 mu isaha imwe gusa, kandi ikaba ikoranye imoteri ya V12. Ni ukuvuga ko ari imoteri ikora ku rugero rudasanzwe nk'uko tuzi za V8, imodoka ziba zikoranywe imoteri za V8 ndetse na za V6 n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu bindi kandi biranga iyi modoka ndetse binayigira igitangaza, ni imodoka irimwo ibikoresho vy'ubuhinga bugezweho, aha cane cane tukaza kugaruka ku mutekano w'umunyacubahiro aba ayicayemwo. Muti ibi vyovyo bihagaze gute? Ni imodoka ikozwe mu buryo atagisasu gishobora kuyinjira. Nk'uko bizwi, abanyacubahiro benshi mu bihugu bitandukanye bagendera mu modoka za antibare, ariko ikoranabuhanga riri muri iyi modoka akaba ari ikoranabuhanga riteye ubwoba. Ni imodoka yakozwe hakoreshejwe ubutare bwo mu bwoko bwa Kevlar n'ubundi butare bukomeye cyane, kugira ngo hatazagira ubwoko bw'igisasu canke ubwoko bw'ibisasu canke bw'isasu runaka kiyinjira. Iyi kandi ni imodoka ifise amapine akoranywe ubuhinga budasanzwe, kuko no mu gihe hoba nk'igitero akaraswaho yo aguma akora ukuri kwamye. Ni ukuvuga ko atamwuka uyavamwo. Iyi modoka mu gihe irashwe ko ku mapine ntishobora guhagarara canke kugenda buhoro nk'uko bigendekera izindi modoka zose iyo zigize ikibazo mu ipine, ahubwo yoyo iyo uyirashe mu ipine n'ubundi wa mwuka wari mu ipine wisubizamwo mu buryo natwe tutoshobora gutomora. Bisaba siyanse ndetse n'abandi ba scientifique cyane kudufasha kubisigurira twe tutavyumva. Ni imodoka kandi ikoranywe ibikoresho vy'itumatumanako bidasanzwe, systeme de communication. Ubwayikoze mu buryo umukuru w'igihugu canke uyundi munyacubahiro wese iyo yicayemwo agumwa avugana n'abo yasize mu gihugu, harimwo nk'abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi bategetsi, akoresheje umurongo w'itumatumanako n'ubundi akoresha mu biro vyiwe. Ni ukuvuga yuko umutegetsi azokoresha iyo modoka ibanza guhindurirwa bimwe mu biyigize imbere y'imisi yuko uyo mutegetsi ashika muri ico gihugu. Ibi vyose bikaba vyarakozwe mu kurinda umutekano w'amakuru w'ibihugu, cane cane kuko abanyacubahiro baba bicaye muri iyo modoka bashobora guhamagarwa umwanya n'umwanya n'abari mu nzego z'igisirikare z'igihugu, abari mu nzego zo kwivuna abansi muri rusange bo mu rwego rw'umutekano ndetse n'abandi bose bafadikanije gutwara igihugu. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu bivugwa yuko imbere yuko aje gukoresha iyo modokari ubwiwe arungika abahinga bo mu biro vyiwe canke se abandi bose yizeye kugira ngo baje kuinstalamwo iyo systeme de communication n'ubundi abasanzwe akoresha ari mu biro vyiwe. Ni ukuvuga ko President Evariste Ndayishimiye niba yicaye muri iyi modoka, systeme y'itumatumanako ariko arakoresha ari isanzwe ikoreshwa mu biro kwa Ntare House kugira ngo umutekano w'amakuru y'igihugu ugume urinzwe cyane. Ikindi kandi kigira iyi modoka igitangaza, ikoranye ibikoresho vyo kwigwanira, defensive measures cyangwa se mesures de défense. Aha hari igihe abagizi ba nabi bashobora kumutega ari nko mwibarabara bakamutera vya vyuka biryana mu maso. Aho rero iyi modoka aho ibera igitangaza yoyo ihita ifata vya vyuka ndetse n'ibindi vyose bishobora guhumanya umunyacubahiro canke se umukuru w'igihugu yicayemwo, ikabyungurura n'ubundi imbere aho uwo munyacubahiro yicaye akaguma hari umwuka mwiza.
Si ibi gusa kuko kandi iyi modoka umunyacubahiro yicayemwo ayikoresha nk'ibiro vye, kuko hafi ya buri kintu cyose yokenera mu biro harimo nk'ameza, internet n'ibindi vyose nk'uko twabigarutse ko hejuru, bisa n'ivyo yokenera mu biro iwe vyose birimwo. Si ivyo gusa kandi kuko haba harimwo n'ibikoresho vy'ubuvuzi bitoye, hakazamwo nk'ivyo bakoresha mu gushitura umutima, ivyo gutanga amaraso n'ibindi bitari ibikoresho binini nka bimwe usanga mu mavuriro biremereye cane, uyirimwo yakoresha mu guhabwa ubuvuzi bwihuse. Kandi nanone umunyacubahiro ayirimwo mu gihe agize aronsa akanya ko kuruhuka agatwarwa n'itiro, rwose arasinzira atankomanzi. Mu bindi kandi biba muri iyi modoka, ikaba nanone ikozwe mu buryo yoyo ubwayo ibroka systeme z'ibisasu na za bombe cane bimwe bakoresha telekomande canke itumatumanako ry'amasinyare mu gace kose ibigezemwo, ku buryo kuyituritsa wayiteze bombe canke se amagrenade bitogukundira. Ni ukuvuga ko uramutse uyiteze yoyo ubwayo, kubera iyo systeme ikoranywe, iyo grenade yawe cyangwa se iyo bombe yawe ishobora guturika uyo munyacubahiro yarenze kare. Hambavu kandi y'ibi vyose, iyi ni imodoka ihenze cyane kuko igurwa amafaranga ibihumbi 800 y'amadolari y'abanyaburaya. Ni ukuvuga ko iri hejuru y'imiliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi kuduga. Ni igiciro kidasanzwe ku modoka nk'izi, nk'uko kandi aba ari imodoka idasanzwe yifashishwa mu kunguruza abayobozi ndetse n'abandi bategetsi bakomeye hirya n'ino mu isi iyo bashitse mu gihugu cy'Ubushinwa. Hambavu y'ibi kandi ikindi gihimbaye cyane n'ingene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakiriwe bagishika mu Bushinwa, kuko bakiriwe n'ibirori bikomeye cyane mu ntambo n'imico y'akaranga ku Ubushinwa. Ngibi rero ivyo twoba tubabwiye kuri iyi modoka iriko irarerura umukuru w'igihugu mu rugendo arimwo mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yitavye inama yatumwemwo n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping, aho yanatumwemo kandi abandi bakuru b'ibihugu vya Afurika batandukanye kugira ngo barabire hamwe ingene botorera umuti ibibazo bihanze uyu mugabane. Mu yandi makuru kandi nk'uko tugiye kubageza ko inyuma y'iki cegeranyo, mu ntara ya Bubanza hari abakristo b'amadini amwe banse ko babasansuma kubera ukwemera kwabo. Muri komine Shasha ya Bubanza ku mitumba ya Masare, Kivuka na Muyebe yo muri Musigati, abayoboke 21 bazebiya baranse kwisansumisha. Inzu zabo barugaye barigira, kandi ntibikunda ko babarugwa atariho bari nk'uko bishikirizwa na Musitanteri wa komine Musigati. Nimgebura amatara arongoye intara ya Bubanza amenyesha ko hari n'abiyita abarayiki, abadivantiste hamwe n'abatampera nabo nyene banka ko babarugwa. Mu Cibitoke ni nk'abo nyene biyita abarayiki, abadivantiste hamwe n'abatampera ntiberekwa gusansumwa. Nimgebura amatara w'intara Kareme Bizoza avuga ko ari ingorane, ariko abajejwe intwaro ba nyumba 10 bofasha kuko baba babazi ivyabo bivuga bakavyandika. Muri zo ntara zibiri abajejwe intwaro ku ngoro 10 boba hafi ngo abakozi bajejwe rusansuma kugira ngo aho basanze inzu yugaye babafashe kurondera bene inzu baheze nabo baharurwe. Ivyo bikaba biri mu itangazo yashizwe ahabona na buramatari w'intara ya Bubanza. Muti rigira gute? Itangazo rirarikira bene gihugu bo mu ntara ya Bubanza kwitabira ibikorwa vya rusansuma nkuru ya bene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Inyuma yaho hatangujwe ibikorwa vya rusansuma nyezina kuva ku igenekerezo rya 16 Myandagaro, vyatanguje kwisekeza ryo guhimiriza abarundi n'abanyamahanga baba hano mu Burundi. Buramatari w'intara ya Bubanza yongeye guhimiriza bene gihugu bose gusanganira rusansuma no kwishura neza ibibazo vyose babazwa. Abariko barakora ico gikorwa kandi bakaba bamaze gushika mu makaritsiye n'imitumba yose yo mu ntara ya Bubanza.
Buramatari w'intara ya Bubanza akaba yongeye kwibutsa ko iri rusansuma ari kirumara mu buzima bw'igihugu kuko arizotuma hatororokanwa ibiharuro mfatiro bizokwisungwa na leta y'u Burundi hamwe n'abasanzwe bashigikira igihugu gutunganya imigambi y'iterambere, gutyo Uburundi bubone gushika kuri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Buramatari w'intara ya Bubanza kandi akaba ararikiye abarongoye bose kuva kuri musitanteri gushika kuri ba nyumba 10 bishikirize abarongoye. Nimige kandi Buramatari w'intara ya Bubanza yongeye kwibutsa abarongoye bose ko kwisasumisha atari ugushaka k'umuntu ahubwo ari itegeko, uti emera usansumwe kuko uri kirumara. Menya neza iri tangazo ngo akaba ari itangazo yasohoye rigomba gusomwa mu masengero yose n'imisigiti yose gushika twamenyeshe ko irihagarikwa gusomwa. Ngivyo rero ivyo ariko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Ese nawe aho woba uherereye hari abo baranse gusasumwa bitewe n'imyemerere yabo? Gira ico ushikirije muri komanteri kuri ano makuru yose duhejeje kubageza ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana iba hezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.